Imiserege itwara amazi yo mu gisagara ca Bujumbura itegerezwa gusukurwa neza kugira amazi ashike mu kiyaga Tanganyika asa neza, bivugwa na Evariste NDAYISHIMIYE umukuru w'igihugu c'u Burundi. Hategeza kuja muri Tanganyika amazi ituvuze ko hajayo imyanda. Abanyagisagara ca Bujumbura mu vyumve neza, bitegerezwa kubona imiserege yose mu gisagara ca Bujumbura ibona. Bitegerezwa kubona ubwo bucupa bw'amazi bagenda barata mw'ibarabara atabukihari. Ndabivuze umukuru w'igisagara ca Bujumbura ari ngaha, kuko hariho abica amatwi. Aranagabisha kandi ko abanyagisagara batagira isuku imbere yaho baba bagiye guhanwa harimwo no gucibwa amande. Barabivuze yuko abantu bagenda barata umwanda mw'ibarabara dukwiye kubafatira ibihano. Sivyo ngusavye nivyo gutegetse. Iminsi 3 wewe nyene uzokwama uriko uraba ibijanye n'isuku mu gisagara. Iminsi 3 umuntu nje gutembera mu gisagara nkabona imyanda niwe nzohamagara uzoba utabibonye, kuko ninagutanga kubibona ari huba. Nanje mba mu Burundi bwose izari kimenyetso yuko atanakimwe uri kurakora. Ntutinye guca amande umuntu imbere yiwe hari umwana ko banka kurikora ku neza. Reka twebwe natwe twemera ko abantu bagwara tubona imvura iratasuye. Ikigira kabiri sisuko gusa gushariza igisagara, umwe wese atere imbere yiwe amashuri. Igisagara ca Bujumbura kigisagara c'abantu atari igisagara c'akajagari. Ivyo akaba yabivuze mu gihe hamaze imisi hakogwa utwigoro two gusukura igisagara, aho twovuga nk'umugambi zero deshe watangujwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE. Indwi yahariwe isuku yari yatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE hamwe n'utundi tutari duke.